Mu gihe ubushikiranganje bw'ubudandaji ingenzi n'amahinguriro buherutse gutangariza abasanzwe bafise amahinguriro asanzwe ahingura ibitandukanye ngaha mu gihugu, bwatanze ikiringo c'imisi itarenga 45 gusa kugira ngo ayo mahinguriro abe yitunganije neza. Ico kiringo kikaba kizorangira ku munsi wa 4. No kuvuga guhera ku munsi wa 5 ubuyobozi butandukanye bwo muri ubwo bushikiranganje buzoca butangura gushwiragira igihugu cose. Nta yindi ntumbero kiretse kurondera ayo mahinguriro ariko arakora yonona ubuzima bw'abene gihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umuyobozi mukuru ajejwe ikigo kijejwe ubuziranenge muri ubwo bushikiranganje arico BBN Severe Sindayikengera kuno wa 2 tariki 25 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka yatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru. Icambere akaba yabanje kubeshuza amakuru ariko arakirakirana hirya ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko ibinyobwa bikozwe muri tangawizi canke gingembre mu rurimi rw'igifaransa ko birimwo ubumara bwica kandi bubi. Akaba yabanje kumenyesha ko iyo nkuru yanditse ibyo atumva kandi adatahura nkuko abisigura muri aya majambo. Bamenyesha amakuru twabatumye ko ngaha mu kigo BBN kugira ngo tubeshuze ibintu biriko birakwiragira ku marezo sosio vyerekeye ivyavugiwe mu nama yabereye muri Subsedinir kuwa 6 itariki 22 z'uku kwezi yari ijanye n'ivyerekeye amahinguriro adakwije ivyangombwa bifuza yuko yo kwisuganya agakwiza ivyangombwa ivyakoze bigashobora kuja ku isoko bigahiganwa bigatuma abafise ayo mahinguriro ndetse n'igihugu n'imiryango yabo bisununura na cyane cyane none amagara y'abantu iyo ari ivyo gufungura. Rero icyadukoranije ngaha hari ibintu biriko birazunguruka ku marezo sosio ubona yuko abavyandika ubona yuko batari muri uru rwego rwo guhingura kuko baritiranya ibintu n'ibindi. Baravuga yuko gingembre irimo methanol ubumara bwica, iyo methanol bakayita umwambiro, bakavuga n'ibindi, bakavuga ko harimwe alcohol, bakavuga yuko bibangamira amagara y'abantu n'ivyo. Ariko rero turavye ivyo abantu benshi baci baguma baduhamagara batubaza bati none ibi bintu bariko barandika nibi turiko turavuga hariya twavuga gingembre, ibiva muri gingembre vyahinguwe. Mugabo uzawumva umuntu aguhamagara mbega irya gingembre ishira mu cayi irimwo ubumara irya gingembre oya. Kw'isi nzima igiterwa gingembre kirazwi gose kuko kirimwo ico twita mu gifaransa les vertus thérapeutiques et curatives bishobora no gufasha kuvura ingwara. Nivyo twita mu gifaransa aliment nutraceutique. Burongozi bukuru ngaha bw'ikigo BBN gishinzwe ubuziranenge twagomba kubeshuza aya makuru ariko ararengarenga agenda. Ibi bandika methanol irashobora kuza muri produit à base de gingembre, ibihingurwa muri gingembre. Kubera iki? Kubera biba bitahinguwe neza. Biba bitahinguwe neza mu gifaransa procédé technologique iziba zakurikijwe neza, kandi ababa babikora nta bubasha baba bafise ntibashobore gukontorora neza fermentation ku buryo fermentation idakontrowe neza irazamwo izindi alcohol ziri ruhande. Ntihaza alcohol ethylique dusanzwe tuzi itabangamira amagara y'abantu, ashobora kuzamwo methanol, akazamwo propanol, butanol, zikazamwo zikonona amagara y'abantu. Nico gituma kuva kera mwama mwumva yuko rutuku bama bayigwanya kubera bayikora hambavu y'ivyo bakoresha usanga ata fermentation bagira neza, hambavu ya rukora akacazamwo urudavagi rw'ibindi ibintu bishobora konona
amagara y'abantu. Rero ibiriko birakwiragizwa yuko gingembre irimwo ubumara, oya sivyo na gato, ahubwo irimwo ibintu bifise akamaro ku magara y'abantu. Gusa bakwiye kuri iriya nama turiko turakura ibintu ku isoko bidakwije ivyangombwa, ivyo twita ibihinguwe, les produits alimentaires transformés. N'ahandi gingembre kagwa gingembre bashira mu cayi bagirande cyangwa bashobora guhingura, nibaza yuko atangorane itera. Aha mu Burundi rero byaranavuzwe cyane mu nama, mu bisanzwe turapima abakora gingembre. Mu bisanzwe jus de gingembre pratiquement umuntu ariko arakora ntayibaho jus de gingembre. Nico gituma bavuga jus au gingembre, kubera iki bavanga n'ibindi, barashiramo isukari, barashiramo ubuki, barashiramo n'ibindi, gingembre bagashiramo kugira ngo imoteshe cyangwa igirende. Kandi ivyo bagira bitegerezwa kuba bifise urugero babikorerako. Nivyo tugomba kwigisha abantu kuko ntibamenye urwo rugero, kuko ntibari muri iyo domaine ya transformation alimentaire. Ikintu cyitwa jus au gingembre, taux d'alcool itegerezwa kuba munsi y'urugero rw'ubusa agakwabu 5 kwijana ka alcool, 0,5%. Mugabo yimaze kurenga ntushobora kuyita jus au gingembre. Rero turamaze gupima kenshi ngaha iwacu ibi mwirirwa muri ihereza ngo ni jus au gingembre, usanga kenshi bagiheza kubikora, usanga iyo taux d'alcool koko ibiri munsi ya 0,5%. Mugabo kubera les ingrédients bakora ziri susceptible d'être fermentées, zica ziguma zigira fermentation. Nico gituma ari amacupa murabizi murabindusha, musanga mu mabutike usanga yavyimbye kubera fermentation ibandanya, taux d'alcool ikaduga, ku buryo abantu bakora des produits à base de gingembre, jus au gingembre, twabahanuye yuko bohindura izina bakayita boisson alcoolisée à base de gingembre, kubera benshi tupimye ngaho iwacu usanga taux d'alcool ingana na 2%, 2% d'alcool. Rero ivyo ni bintu umukwiye kumenya, ku buryo twabahanuye benshi bariko barisuganya, nitwagera kuba ama certificat nibaza yuko atawuzosubira kugira ngo ni jus au gingembre. Ivyo biva kuki? Biva kubera aba bantu bacu bahingura babikora d'une façon artisanale, nta vyuma bihambaye bafise nki muri Brarudi. Ahandi nabonye hariyo bashobora gustabiliza iyo jus au gingembre ni muri Aquavi, hari akantu karimwo tangawizi koko kara respecta les normes, ariko abandi kubera ivyuma bitari approprié na technologie itari approprié biracagorana cyane, ku buryo twamaze kumvikana yuko nibabikora izo nzoga zabo batozita jus au gingembre, mugabo bozita irindi zina, mugabo bagashirako taux d'alcool atari ya jus. Ico nico twagomba kubamenyesha. Twarababwiye mwebwe inshuro zitari nke yuko abamenyesha amakuru muza muratanga inkuru neza, mugabo murabona haracyari hababononera, murashobora kuba atari n'umumenyesha amakuru, ico nditoke bahora.